Ndabaramukije inshuti zanje bakunzi tubana mwe mu nkurikira kw'ishene yanje Daniel Mugisha canke abandi mu nkurikira mu bindi biganiro ku zindi shene. Reka ndabahe kaze na karibu rero tuganire. Ikiganiro kigufi gusa je shaka tuganirako. Hariho ibintu umuntu yiyumvira akagira ahantu akumva biramucanze. Jewe sinshobora kwihanganira kumva akarenganyo bashiki bacu, abagore bacu, abavyeyi bacu bariko barahura nako iyo bitwa ko bagiye kurondera ubuzima, ababarungitse bobo bakishinga kwicara binjiza amafaranga barindiriye ko kontra ihera kugira ngo batahe canke bagire renouvelable bakomeze babinjirize. Mu minsi mikeya mwiyindwi ndabahaye inkuru ya Florence. Twarashimiye ikampuni yari yamurungitseyo na leta bashoboye kugira inguvu aragaruka mu Burundi. Ariko rero inyuma yaho niho twagiye kubona ibintu tukigize ibanga vyinshi. Ngiye kubabwira yuko mwebwe mufise amakampuni mutitaye abakozi banyu. Ndiko ndegeranya ibimenyetso, ndiko ndegeranya amakosa yanyu, ndiko ndegeranya akarenganyo mugirira abakozi banyu. Nzoza ngaha ndabishire hanze, tuzobitanga n'ahandi hantu hose, cane cane kuba bahaye impusha kugira ngo babone ko ivyo mwumvikanye ko muzokorera abakozi atari vyo muriko murabakorera. Igituma mvuze gutya ni kubera ko kugira ngo baguhe lisansi ugiye kudepoza muri ministere document kugira ngo baguhe uruhusha, uko biri kose ibintu je mbona abakozi bahura navyo si vyo mwumvikanye, kuko leta naranabivuze ntiyo guha uruhusha rwo gutwara abantu mu gihugu utazi, utazokurikirana, utazogarura mu gihugu bagwaye, utazomenya ko bashitseyo, utazomenya ko bariye ko bagwaye, utazomenya ko amafaranga bagiye gukorera bariko barayazana mu Burundi bayaha imiryango ariko arabafasha, utazomenya ko bariho, utazomenya ko bapfuye. Ngoma ndabahe uburorero butatu. Hariho umukozi yampamagaye ampa n'ivyemezo, anyereka ibintu n'amajwi n'amamesaje yishuwe n'umukozi w'ikampuni imwe ntiwe ndavuga. Uwundi yampaye amajwi y'uwitwa ko yamurungitse ivyo yamwishuye, cyasanga vyose is the same, vyose birasa. No kuvuga ngo ugeze ku kazi ugira ingorane upfe ugware, babishura ibintu vy'ishavu umva ntibibaraba. Guma ngaho, gumayo, guma ngaho. Oya vrema. Noneho umuntu bamutoye amafyigo. None umuntu agwaye amafyigo ushobora bagume ngaha akora bigene gute? Umuntu ariko araja ku mwanda mukuru
murantunga mutoya hakavayo amaraso, uwo mubwira ngo agume ku kazi ngo bize bicurike. Niyo mpamvu abakozi babatoroka, niyo mpamvu amabarabara yuzuye abakozi. Gushika isaha turashishikariza gutoroka ni mugume mu makontra, ariko umuntu yatorotse kenshi afise icyatumye atoroka. Kutitabwaho na bose wawe yakurungitse, kampani niyo mvuga, gufatwa nabi n'umukoresha wawe, ngivyo ibintu bishobora gutuma umukozi atoroka umwanya wari wo wose akigira mwibarabara. Kandi iyo agiye mwibarabara abaho neza, kuko niyo yobaho nabi ntiyicuza, kubera ko na hariya yarabayeho nabi ntaco yungutse azicuza. Munyumve neza, kumufata neza, kumwitaho ni kimwe mu bintu bishobora gutuma yicuza, akavuga ati none nk'iyo kubira muri kontra nari kubiki. Mugabo nimba abayeho nabi muri kontra hanyuma agatoroka akabaho nabi, ico kimwe, ntiyidoga ntanicuza. Akandi karorero, yaragiye agera ku kazi ahamaze igihe ariko arakora, amezi 4 amaze guhembwa ukwezi kumwe. Ivyemezo nkanda bifise ngaha, we wamurungitse ku kazi aragutabaza, aragutelefona, arakwandikira ngo rindira ngo nimumenyane ngo jewe ngo urumva ngo menyana na boss wawe. Vraiment we wamurungitse ku kazi narakwitabaje ngo menyana na boss. Iyo menyana na boss gute? Nta nicara baramenya deja. Azi salamu alaikum gusa, tamam mia leshi, nta kindi azi, nta kindi. Ntaze kumubwira ati ndagwaye, ndafise ingorane nyinshi. Ntaze kuvuga ati nukuri jewe mana ya nta na kimwe azi. Ntaze kuvuga ati nkeneye ko mumpemba, ego ivyo mama wabigishije ngo mpa amafaranga, ariko nivyo gusa. Ntaze kuvuga ati mama wanje aragwaye kandi murazi ko naje ngaha kurondera ubuzima, mfise abana, mfise n'umugabo, kandi baturapanze tubwirizwa kuriha inzu natwe hariya, ni mu mpembe. Ivyo ntashobora kubivuga. Uwo kubimuvugira nibo wamurungitse ku kazi, mugabo ntibikuraba. Vraiment oya je hari igihe nambabaza. Uwo ni umwe. Cyo kimwe na ca kibazo navuga, uyundi afise ikibazo cy'uko akora mu nzu nyinshi, kandi icyo kibazo kirabangamira abantu kigatuma batoroka. Akwituye we wamurungitse ntaco umufasha. Aha niko ndababwira dossier mfise, nukuri nshobora gushira hanze mugatangara, kandi nzozishira hanze. Ngomba mbanze ngerageze gukontakta company zimwe zibarungika, twumva utubazo bahuye natwo ko batabizi, kuko ari uzumva mvuze ngo sindabizi, navyo narinzi, ntavyo waruzi. Hanyuma ninumva inyishu bampaye canke nibatabikemura, tuzobihereza leta mvyeyi, tubihe aba ambassadeur, tubihereze ministre abijejwe, abikore nkuko yakoze vya uyu mushiki wacu. Kuko sindiko ndumva yuko ibintu bikwera aba byose twobere ku kunyene. Ni mubiteho mwabaciye ko amafaranga, mwabarungise mu guvy'abarabu guca amahera, namwe kujya mwayinjije ni mugwane nuko nabo benjiza basa yabo abikora korera abagere mu ntoki.
birabaje gukora umwaka wose ugakora ubusa, imyaka 2 ugakorera ubusa, cyangwa gukora imyaka 2 baguhemba umwaka umwe. Niyo urazi ije bavyuka wewe, niyo umunsi umwe uravye isaha bavyukira n'ukuri n'isaha baryamira n'ukuri, niyo umunsi umwe baba baguhemukiye samblag. Cembo ngira ubu babarengira sibwe mu mwe mugira. Je nimba ariko ndi mu gihugu ciza mbona ubuzima ari sawa, kandi abazungu bitaho umwirabure bakamubona nk'umuntu. Iyo numvise umuntu bafata nk'umucakara nk'iyarara ndababara. Ntivyumvikana ukuntu ivyo bintu namwe nk'abakoresha muca muvyemera n'ukuri. Nukuvuga ko rero je ngira ndabwiye ikintu kimwe. Kwanza ikindi cya gatatu, uyu wundi umubose wiwe yamugurishije, umubose wiwe yamugurishije, apana mu byo gukotesha. Oya, yagiye safari imaka, si safari ni maka, aramukorera byose, aramubwira ati nkorera mu nzu, arakora, araheza, araza ati shukrani ketiri, wallahi shukrani ketiri, shokoro kwesi gurusu fi odi gurusu gurusu mafi. Aramuha amafaranga, ntakumubwira nta mafaranga ari, no gurusu ketiri, wallahi zawadi ketiri. Lakini mushikira baden ingorane zaje mu nyuma, akabwira ati ngomba ndagwa handi hantu uja gukora. Mbengo yaramubwiye hajya, nta nivyo yumvise ko nta carabungira azicisha. Yagete ndakurungitsa handi hantu, abana baraje kumutora baramujanye mu yindi nzu. Ubu ni yari, ubu turiko turavugana ni yari. Nimba wa muntu yari yamuguze yabonye umuha menshi, I don't know. Iki ni cyakira nababwira, navugana na Adawish Agency ati utegereza gukurikira umukozi wawe niyari byibuze, ugatuma uhamagara kumva ko amerewe, cyangwa utamuhamagaye wewe yanaguhamagara byibuze ukamwakira nk'umuntu, apana kumwakira umutu ukagura nk'igikoko. Yanaza banamuzana bamurenganije ugacumukubita, ugutuka no gutorera. Umubose niyo kuzana ku kazi kuri maktab, hajya kuri office. Sorry nimuze mu mvuga karabuga ke agenda kindakigerageza kuko nanje nabaye mu bihugu kirimo ndazigike, ndanagikoresha mu kuvugira aba banyituye batakizi bageze muri Saudi Arabia. Aho kumuvugira hariya kuri ntuzenye bamuzanye kuri maktab aho ukorera, ugacu umukubita, kandi ugutuka atagutorera. Bose bazavuga ngo yagize amakosa, yagize ukunuku, akaza avuga ibintu bibi atakoze kugira gusa ngo mucavuze, nabo gacumurengera kugahondagura, barabakubita. Simharira ko batagira amakosa, ariko menya ko uwagize amakosa atari umwana, n'umumama, n'umupfasoni. Wanashaka rero nabo bakubita hajya kuri office, kandi basumbye ubuzima. Urazi ko ari umugore jenzi w'Ubujumbura afise urupangu mu Cibitoke, yagiye muri Omania, pana Saudi, Omania gukorayo. Afise urupangu nukuri kw'Imana ndamuzi, kandi siwe gusa gukorayo. Asiga umukozi mu nzu, asiga umugabo wiwe, asiga n'abapangayi mu gipangu kiwe. Aragenda gukora muri Saudi Arabia, aremera baramucurika, baramucurura. Inzu ya mbere birankaje mu ya kabiri, kugira gusa ngo yubake urundi rupangu hariya ruguru y'icyarama. Hano yagubatse ukamutu nkujya akaza bamurenganije agashaza kuri maktab, agusanga aho wewe ngo niko nguzi ngo icyarabo gusa uzi kuvuga icyarabo gikeya unosu, ugacuma kwita amakofe ukamuha inkoni. Muhuriye mu Burundi agiye usanga ugiye gupanga iwe,
canke niyo tuza gupangiwe mugahura utakimubahuka no gukora ku nkweto ziwe. Ibi ndababwira no kuri usibye nta muri Saudi Arabia mu buzima ntuzusuzugura umuntu kuko murahwitura ntumutunganirize, ariko mu misi mike mugahura ugasanga avuga ati none ubu ni wa muntu yirira bya bintu canke iyo menyiza mu nyuma waramaze kumenja, waramaze kwihenda byaraheze. Kandi rero yesheke waguyemo nta no kuntu uri buyigarure ngo uyikureyo, waramaze gukora amafuti. So guys, nimba munyumva mwebwe bakoresha, mvuze bakoresha nibajye barungika abakozi canke abashobora kugira icyo bakoze kugira ngo ubuzima bwabo buhinduke babe nk'abantu mubikore. Jewe nagomba ntirakamba mwe bakobwa abagore muri Saudiya, WhatsApp yanje ni yayindi, mumpe mundondere mumpe n'ibyemezo ndabibike gusa, ndabibika neza kandi cyane. Umpaye audio ndayibika kandi nta muntu nzotangaza audio yiwe tutavyumvikanye. Umpaye ibyemezo nkwiye kubikira. WhatsApp ni plus 358 46 58 31 314 guteranya 358 46 58 31 314. Kinitwa Daniel Mugisha nkuko mwana nishe ni yitwa. Tubandanye. Hariho ikintu nama nibaza kikansiga nk'ubu aba bafise amakampani bifashe mu jisho bakongereza utuguvu gukurikirana abakozi baja muri Saudi Arabia bohombiki. Anakim ikintu gikomeye rero ngiye kuvuga ngiki, nyuma yaho dutangiye gukora inkuru ya mwene wacu ni mushiki wacu, mwene wacu murantunga, uweri mwene wanyu n'umukobwa uri kuravyumva mugoje ni mushikanje. Amakampani ntiwe ndavuga yatangiye kwaka amatelefone abakozi bayo, kandi kwaka umukozi telefone niryo kosa rikomeye ryo kumushira mu rupfu. Niryo kosa rikomeye ryo kumushira mu rupfu, kugira ngo tuvyirinde. Mwiteho abakozi aho kubaka amatelefone, aho kubatera ubwoba kugira gusa ngo bareke kuvuga. Iyo umukozi arose ivyo avuga ni ikimenyetso cy'uko abayeho nabi canke utamwitayeho. Shemba na solution rero mwokwitaho abakozi banyu, mwokwitaho abo murungika ku kazi mukabakurikirana, mukamenya ngo bageze ku kazi babaho gute. Bageze ku kazi bararya, bararyama, baroga, bararuhuka, barahembwa, baravuzwa bagwaye. Nshuti zanje, reka ngeze ngaha ku bantu munkurikira. Ngiye kuza ngaha nze ndabaha ibiganiro, kandi nzogaruka muri Saudi Arabia kenshi cyane. Nukuri naratekereje ngira aho mbona ko bidashoboka kuko
bene bacu ko barapfa hovyo bashiki bacu ko barapfa hovyo nubwo bavuga ko bakobwa cyane bidakwiye ko ari abahungu ariko ni bake kandi abahungu ntibakunda kugira ingwane nk'abakobwa niyo mpamvu nka bene bashiki bacu bariko barakugwa mu buzi bakajana gukora ubundi buzi bakajana abandi hantu aba bashiki bacu bariko bakoteshwa nk'imiduga ariko bari gurengero hariho buri gurengero no turamenya ivyiwe ariko navyo tubirimo kumbure as soon as possible tuzobabwira the result y'ivyavuye kumbure mu bo twituye harimo mbere n'iyi company Ardawish agency yamurungitse hariya muri Arabia Saudite tumaze kubona ivyemezo vyinshi yuko habaye ubusamazi kugira ngo arindageraho yurira imodoka ntiyongere kuboneka ku bantu ntari nasomeye message mu kanya ndaje ndazisome zose kandi ubonye ntayisomye ntubabare ahubwo wongera unyibutse wandika kandi ka message hanyuma zari zabaye nyinshi ndaza kuzisoma zose mumbabarire uwo ntasomeye message nyandikira kuri please 358 46 58 314 guteranya amajana 358 48 46 58 31 nije Daniel Mugisha ndayisoma nije ndakwitaba murakoze cyane